cyanyu ku mwanya wanyu nasabye ikiganiro niba byoshoboka ndabise ikintu nshaka gushira ku mugaragaro arambwira ati cette semaine nta mwanya afise nabwira nta kibazo next week nayo nta mwanya afise nabwira ati nyuma y'ukwezi nta mwanya afise okay basi nyuma y'amezi abiri acanyishura ijambo rivuga ngo reka kumvuruga reka kungora nta mwanya afise wo kuguha ikiganiro nko kubeshera umuririmbyi Satubi ngo yagisize ngo yasinya amasezerano y'imiliyoni 100 je nararavye hose akantu kambwiye yuko ari ububeshi sinzi ko ari yavuze ngo babimuvugire kugira bamubeshere sinzi ko abaririmbyi natwe turakunda ama base ama showbiz amwe arige dukunda kugira ama showbiz y'uburofa y'ubugugu ariko sinibaza ko yogira ibintu nk'ivyo kuko ijambo ry'umunsi ravuga ati vyuka kare panga imipango yo hakiri kare kugira ngo ubashe gukorera neza umunsi kuko umusegonda umwe wese ufise akamaro ku buzima bw'umuntu nimba ufise mu mutwe ufise programa yo kuntu zo kwibesha Hussein El Malov mwarimu nko bisanzwe ndabaramukije cyane abarkwara kwikanda hati vino ngenda amesha ko je nazinduse kare kandi amazi yazindutse ageze kure nanje ngeze kure ndi muri studio za Best Way Entertainment aho ndi kumwe na King PLATA ni mwese mwaramubuze mu muziki ndunda ariko ukuntu ari karakoro no munsi bigaragara ko wamwibagiye aramwibuka so imbere byose kamanda ndamuramutse kugira ngo tubandanye nibindi nabategure PLATA vipi bo meze neza ego ndashima nanye ndashima nubwo utabimbagije ni byiza rero kushima twese turashima ego PLATA icyatimeza kurondera no munsi nuko nari maze igihe kirekire ntakubona muri circulation ya entertainment ya plus 257 naho navuga ko beshi bari bakuze nk'umunyamuziki abikora neza ariko mu nyuma kuva kuri sijui hari abakuzi sijui niseme nini wari kuri top sana ariko mu nyuma ngira ngo production yaragutwaye uza kwibera umuproducer umuziki umera nk'uhagaritse cyangwa bimeze gute bon sinibaza ko ari jeje nyene ubwira gutyo ni benshi turi benshi gusa icyo nzi nuko umuntu wese n'umwanya wiwe ikintu cyose n'umwanya wacu nimba ico gihe nakuri iyo ndirimbo sijui nagiye autop nuko kenshi dukunda kuvuga ngo nuko nakoze umuti ariko rero sinakoze umuti umwe gusa nibindi narabikoze kandi byaramfashije sawa hama ndibaza muri no mwanya uwovuga yuko atamubona PLATA canke atamwumva sino mutahura kuko ndiko ndagerageza gukora uko nshoboye kose kugira PLATA asubire hahandi abe wa wundi kuko icari cantwaye umwanya karakazi n'ubu ndacagakora mugabo akazi karantwaye gose ku buryo naciye nsabwa kurondera uburyo kurondera ikintu cyose cyoza kumfasha mu mwuga wanje wo kuririmba ko nasanze atamafaranga nta kigenda ego tukiri ngaho nyene nico ikintu cyambere cyatumye menga nozinduka hakiri kare nkaza kuraba naravye sanga uri kusora indirimbo nyinshi ku mwanya muto cyane nkuko nabonye hari acisomene ure ku indirimbo ariko ejo wasohoye indi ndirimbo kandi nameza tataheze ho ware ku indirimbo umufururizo kabisa indirimbo nyinshi navuga ati iyi systeme PLATA ikakoresha ni systeme nyabaki bon iyo systeme benshi ntibavyumva hariho mugenzi yitwa Cipro yaranshwaniye sana arambwira ati no bro ivyo sivyo kugira amakosa ndamubwira nti banza undeke hama urabe ivyo niko ndakora mu nyuma uraza kubitahura ndazi ko benshi batabitahura kumva ushobora gutanga indirimbo nyuma y'imisi 2 canke nyuma y'umunsi canke nyuma y'amasaha ivyo hari ikintu bimfasha bon kubwanje nuvuga ati kiya gihe cyose nari mu gacerere ntivyasigura yuko ntariko ndakora mugabo nakora ibintu nkaca ndabibika nyene ngira inshira muri stock ndavuga nti hako rero nguma mu gacerere ka cyane reka kwanza mbanze fata ibi namaze gukora ndabibaherera imwe umwe wese acahitamo ni nko muri chagulako ikumboko murazi ngene bigenda 500 elfu moja 1500 mbwa hari gucugira amahirwe ukacuronka akantu kuri make mugabo kakaca kagira ico kakuma nuko bigenda donc hajya nashize nukugira umuntu wese yibaje ko ntahari
amenye atahure kandi bimworohere kumenya yuko mpari. Plata n'umwanditsi mwiza kandi abikora neza nko rusanzwe tuzi ko umuproducteur wese usanga ari no muririmbyi kandi abakora neza ko yigisha abandi yigisha uri karirimba ngene abikora ariko ndavye fan base ya Plata nkaraba n'ibikora karakora no munsi ntibiriko biraronka power kuri channel yiwe ya YouTube hoba habaye ikibazo ki je ndibaza yuko abafana benshi biwanje ndibaza ko ata Android bafise ndavyibaza kuko ndavye abantu bankurikirana baja kurondera indirimbo zanje mu studio bakansaba kuri WhatsApp nabarungikire ngire gute ko ndavyorosha kugira umufana yose bimworohere kunyumva kuronka ivyo wanje ariko kenshi cyane ndaciye nsanga kandi benshi nta telefone akomako ntibiconnecta nasanze ari abanyagihugu basanzwe mugaba akunda umuziki wanje bagakunda n'umuziki w'abarundi bose. Iyo umuntu agusavye indirimbo kuri WhatsApp urayimurungikira ko cyangwa mu link tikendo yirondera hari aba contact mfise kuri WhatsApp nyinshi ndaza ati uyu amezuku uyu amezuku uwo ntazi ndamubaza ambwiye yuko ashobora kuyikurikirana kuri YouTube ndamuha link hari umbwira ati kweri birangora kabisa mamega ikindara urazi ubuzima bwo ndayimurungikira kuko ndayimurungikiye ndazi inyungu après kuko iyo ndayimurungikiye iyo ndamuhaye indirimbo yanje hari ndaronka ama feedback arambwira ati bayikunze titi nkumurungikira yindi acambwira ati uraraba rero uze dusorome twagenda tugaca dusoroma. Ego abantu benshi novuga abaririmbyi hari abaririmbyi benshi kabisa no musi umubwiye ati hayi ebana inyishu ni link zirenga igihumbi z'ibintu bye ba kuri Plata ko ivyo bintu atabikora kugira ngo abashe kuduza cyane yuko ndazi neza ubonye benshi tiko twenda muri monde ya internet ubonye business yose iriko korerwa kenshi kuri YouTube ko baririmbyi ivyo navyo biri mu bintu bitera ubunebwe abaririmbyi bibaza yuko YouTube izoba ariha amafaranga ku mwisho gute na gute. Amafaranga kuri YouTube azoza mu gihe nimba mu Burundi hari abantu miliyoni 10 nimba ushaka guhembwa neza banza ufata imitima y'abo bantu basiri imiburibura abantu miliyoni 7 ku buryo ushize ko indirimbo ikiguha ni miliyoni 3 z'ama viewers cyangwa miliyoni 4 muri population dufise yacu yo ngaha mu Burundi hama ucubona rero kugorana kuzurarungikirana amalinki n'ibindi umuntu akuramukije gira gute je barandembeje ahubwo je hari igihe nandikira umuntu nzabona link iraje none isi kwasa nagusabye link cyane nagusabye ndamukije nundi ntakuramutsa ntimuvugana ntimugira gute mubwo azobona tupyu biza nani si kwasa ushaka yuko utera imbere link ntiguhende oya amaradiyo arahari amateleviziyo arahari fata kajya kazi kawe kagirire promotion rondera amafaranga bakuvuze bakuvuge bagukomante neza kujya bavuga ngo umuririmbyi n'ikirore umuririmbyi n'akarorero mu bantu bose mu gihugu n'ahandi umuririmbyi ashobora guhindura umuririmbyi ashobora guturira umuririmbyi ashobora kubaka donc umuririmbyi ni ikintu cyose rero umuririmbyi kandi kuja mu mitima y'abantu abishizemo ishaka ni ikintu cyoroshye cyane mu gihugu turafite abantu benshi badukunda batatubona batwumva gusa kuko rero tubashikira kuko turaba ingene rero biyegereza bisigura yuko banza kwanza ubafate nabariya badafise izo rezo sosio badashobora kuronka link hama ubone rero kuzuragorana kuko nizo nasubira kugorana ahubwo uzorushira ko gusa bonyene biruka kwirabira. Sasa Plata je tugire nganyene ku bintu vya YouTube ndashaka tugira abantu bivanye no kuntu vyumvira hari abari mu bavuga yuko binjiza ama miliyoni bivanye n'indirimbo zabo zo kuri YouTube ngaha mu Burundi mugihe tuzi ko natwe population nyinshi dufise ngaha nibakurikirana cyane ibintu vya YouTube uwateye imbere no munsi ari kuri Facebook habona yuko yarengeje eske kuri pratique ikintu cyo bari cyo yuko amafaranga we yokomeza yuko yoba yinjira mu baririmbyi ndundi nkuko nabibona cyane mtateseka sana noke nukwiroga ico nzi ni kintu kimwe
umuririmbyi w'umurundi afise amafaranga yakuye mu muziki ku bwanjye ndamwita ancien combattant ni umuntu yapambanye kuronka amafaranga mu kazi k'umuziki si ibintu vyoroshe nimba uno munsi Fariyazi yaronse amahirwe yo guhura n'umudamu wiwe bakaca bagira umugambi wa Bantu Boy nko kubona Satubi agira Empire Avenue akaronka support zivuye hirya no hino nko kubona Natasha kubona yarahuye na mutama wiwe hariya afise uburyo bikaca bikunda yuko aduza izina ryiwe si vyabose ko amahirwe twese turayipfuza ariko umwe wese n'umwanya wiwe rero ntitu hariho mu mabwirizwa 10 y'Imana hariho irivuga ngo ntukipfuze benshi rero baripfuza bakaca bibeshera rero wibesheye hari nk'umuririmbyi yitwa Akesi no petinzi mperuka numva avuga ngo iby'imidungo mu yaraguze mu inzu ngo iby'inzoga bya by'ibiki n'ibiki mugabo ngiye kuraba ubuzima bwiwe mbona ari kwibeshera muga ndavye ukuntu vishu yibereyeho karaoke yiwe n'ubuzima bwiwe busanzwe nta munsi numwe ndigera numva avuga ibintu by'amamiliyoni ibintu by'amazu by'imiduga kandi mbona ayigura mbona afise n'abafasha afise n'ivyo akora byinshi ariko sindigera numva yishira hejuru Eske mubiririmbyi kwibeshera muri ico gihe bifise ingaruka mbi canke bifise abariko yibakira izina giza kugira ngo abantu bumve yuko abayeho neza nk'umuririmbyi iya riske nuko apfuko nyene atana kimwe aronse ni hakurya yoca twohura no mwibarabara mfise amafaranga mvuye kuyatora nshange bantu myahana akacambwira mfashe ayo mafaranga ni ifotoze nereka abantu yuko mfise amafaranga umva ni kwa kwifuza nyene ni kwa kundi kwibeshera nyene ni nka ryari je ndabivuge uko uza sinzi uko abandi baza kuvyakira nko kubeshera umuririmbyi Satubi ngo yagisize ngo yasinya amasezerano y'imiliyoni 100 je nararavye hose akantu kambwiye yuko ari ububeshi sinzi ko ari yavuze ngo babimuvugire kugira bamubeshere sinzi ko abaririmbyi natwe turakunda ama base ama showbiz amwe arige dukunda kugira ama showbiz y'uburofa y'ubugugu ariko sinibaza ko yogira ibintu nk'ivyo kuko please wibeshera ibintu nk'ivyo c'est plus upfa uri umukene atanakimushitseko nko kuvuga umuntu ngo yasinya amasezerano y'imiliyoni 100 buri mwaka 500 millions ahubwo je kubwanje nimba bamubesheye nibongeye kugira ejo canke igihe ejo birashobora gushika kandi bikazoshika ndibaza yuko batazobivuga kandi ntabyo bazokwemera kuri Sadbi je ico gihe nari ndahari umuntu wese yemeza yuko Sadbi yahawe miliyoni cyane umuntu atigeze yumviriza ivyahavugiwe hagiye ko nawe nyene munsi gore yaravuze ati jewe sinari kwakira miliyoni 80 90 ko ntaco yomarira nasavye bamfashe mu gukuza impano gusa urumva nta mafaranga yigeze ashira akora abagiye guposta bakavuga ko bamuhaye miliyoni 100 nabantu bagiye kumubeshera kabisa kandi ndibaza ko tari kintu ciza muri entertainment y'u Burundi ubwo rubeshi aba journaliste cyane cyane namwebwe mu by'ama TV online hari n'ibindi bintu mutubeshera bitari byinshi cyane kwa tusanga umuntu twagiranye ikiganiro kuvyerekeye indirimbo yanje nshasha ariko azobona nivyo yamamagariye nivyo twavuganye kugirana ikiganiro ariko kazabumva agiye kwandika kuri titre y'ikiganiro ngo PLATA ngo yatutse naka ngo PLATA yagize ibi donc ivyo twayaze navyo wavuze ivyo twavuganye ivyo tutavuganye nivyo ugiye kwandika kuri titre namwebwe sinzi ico mushaka sinzi mushaka ikinama bo bisanzwe bararondera gisho novuga ngo je ntacyo nigera nkora je nkora ikintu kiri mu kiganiro aho tikiganiro nta jambo namwe nigera nshira ariko ndibaza barondera titre iba yatira umuntu kuza kuraba iga emission aho rero mamuko matubeshera vuga ikintu kiri real umuntu agije kukiraba azi ko agiye kuraba uvuze ngo PLATA ngo yakora tukana mu kiganiro umuntu akacaja kuraba akaca yumva sivyo
hamukacu ushaka ko agira subscribe. Hari abantu bakunda ibintu byo gutukana, hari abantu bakunda nivyo mugaye aja kuraba mu ntango akumva nta bihari. Ushaka subscribe, ushaka like, ushaka comment, ushaka ntabyo ashobora kuguha kuko ivyo mwandika yaje kurondera ntavyo yabonye. Ego PLATA tugaruke mu kazi kiwawe gatoye best way entertainment yobe hagarariwe nawe canke yo hari undi mu bose hejuru abikurikirana wowe uri umukozi nk'umu producteur gusa. Imana ishimwe kubona ushika no musi ndi nga best way yatangujwe n'umugenzi yitwa Wakiboy, hama arazana icyiyumviro turagikorera ko cha turayifata jewe na Wakiboy, arambwira ati wewe birabi by'imiziki genda bibindi cha twugurura na boucherie mu Cibitoki mugabo gestion iramugora nyene kugera ibintu birahagarara, studio irabandanya bisigura yuko aba manager canke aba directeur canke abayobozi ba best way hari Wakiboy hamwe na King PLATA. Ego numa niterambere ku muririmbyi niterambere ku muntu wari wese aba yifuza kugira ahashitse. Ndashaka ko tubwire abari ko baradukurikirana cyane cyane abaririmbyi ba yifuza gukora ibikorwa muri best way. Igishiro ntikivuna ngo kandi baze bitinga cyane bimeze gute. Bo best way sinshasha kandi abo tumaze gukorana barabwira n'abandi baraza bahora baza tukabakorera bakagenda, hari abashima hari abadashima, byose biravana kuko kwisi ibintu ukora ntubaze yuko bizoshimwa na bose cyangwa bikundwe na bose. Gusa harazwi abahazi barahazi ni Nyakabiga ya mbere ya 5 ndibaza aho uri hose ugeze Bujumbura ni muri ruguru ugeze no kuri gardien uvuze ati ndamukeneye PLATA n'umutaxi vero cyo kuzana n'umumotari yo kuzana umutaximene yo kuzana umukarani umuntu ari we wese mwohura mwibarabara yaca kubwira ati PLATA tumuzi aha naha ahakorera harazwi. Donc gusa ico nsaba gusa nuko twobandanya dushigikirana mu byo dukora byose yaba jewe yaba nabandi kuko ndazi yuko akazi ka studio si imwe mu gihugu ariko plus tugenda dukorera abandi plus ibitunaniye turondera abandi babishoboye kugira dufashanye dutanga ibintu byiza kugira bavuga ngo muziki wacu ubu wateye imbere. Rero mu gutera imbere ku muziki wacu wonga mu gihugu nuko habaye ukumenya yuko icyo nshoboye icyo ntashoboye hari ugishoboye reka ndamurondera. Donc harabaye collaboration nico ni kintu niboneye ubu nsigaye mbona Koli aja kwa Amiri, mbona Romeo aja kwa Koli, mbona Eitizo aja kwa Big Bass aja kwa Nde, mbona gukiro mbona ndabibona mbona kintu cyo kwigumbira kakazi kigihari. Oya kuko nta muhinga mu kazi. Ati no wakoze indege nawe nyene yarasavye ubufasha ate bana muze mumfungire buronga ya. Ego PLATA tuje neza rero ku muziki Burundi muri rusangi. Benshi baravuga yuko nubwo turiko turakora cyane ariko biriko biratunanira kugira ngo tuduge dukore ki international. Tuma dukora muziki dusanga ubwo umuntu ugaruka ko twebwe nyene ngaha anye. Kuri PLATA nk'umu producteur akongera akaba nk'umuririmbyi ubona yuko twebwe twadufiriye he umuziki Burundi wo gufiriye kugira ngo ushike ho gwego mpuza makongo. Imitima mibi rombaya hariho abaririmbyi bo turakundana kandi cyane kuko ikingyohera umuririmbyi ahuye n'uwundi umengo barazinanye or amubona gusa muri clip akumva audio mugaba ahuye we ni naka mambo vipi sasa bimeze gute fresh. N'aba journaliste hari abazi nabo bahuye barazinanye amenye gusa anitwa naka kurira hananda kumva popo mugabo rero hagati y'abaririmbyi n'abamenyesha makuru haciye azamo ikintu cy'umutima mubi cy'inzigo kudakundana. Je ndashaka kuguha akarorero kuri jeje nyene ndakubwire ko n'abandi nzi hari imitima mibi hagati y'abaririmbyi n'abamenyesha makuru. Naho bavuga ngo dukundane twumvikane ngo baradupromotinga bagera gute mugabo hari abafise imitima icafuye
urakeka yuko uwo mutima mubi woba wavuye kuki kugira ngo urinde ukura bigeze ngaha? Kuri nyine bavuze ati dukora umuziki uri local utigera uja gukimbi bugenda. Ivyo byose byatewe no kutemerana, kudashigikirana, kuko urya muntu zibira no munsi arashobora kuronka handi inzira akagenda, ejo ukaca wifuza kumuvugisha, kumuyagisha ku kintu yagiye gukora kandi yarigeze kugucako agusaba inzira. Ose kama ni rombaye. Ariko tubiravye kurana kw'abamenyesha makuru nkuko bari bamaze iminsi babivuga ndibaza mu ma groupe mu ma Facebook bakavuga ati abari bitura baronda batuika ibiganiro bakatugara ko natwe twahisemo kubareka kugira ngo umwe wese akore dukorane n'ubishaka. Nta muririmbyi yogara imbere ya microphone, nta muririmbyi yoga. Uramaze kubona umuntu adandaza bamubwira ati ngo tugushorere canke ngo tukuronderera abakiriya akaca avuga ngo je ndakwije ndabafise bakwiye. Bimbo kubaririmbyi ndavuga hariho abantu iki turirimba ni vyashara ni marchandise, lakini PLATA ngoje tuba dushaka rero yuko bija hano kugira babyerekane, hama kujya imiziki ivuzwa ku radio ni promotion ikomeye. Hama rero uwo munsi bakaca baguha amahirwe yo guhamagara ku radio kugira usigure indirimbo yawe, kugira abanyagihugu bayumve, banakumve, bumve n'imigambi yawe n'ivyiyumviro vyawe. Mbwira umuririmbyi yanka interview, mbwira umuririmbyi agarira umumenyesha makuru. Au contraire mu Burundi abamenyesha makuru nibo bagara imbere y'abaririmbyi. PLATA ngoja ni kwambie nizina ry'Imana je naraheko bariho. Hari umuririmbyi ushobora gusanga yasoye indirimbo zibiri zitatu arabonye ko abana muri Bujumbura yafatishije yabaye hit. Sasa usaba upatie emission mon cher. Yani unamwandikia mpaka nabidore binachoka ajibi yagi message. Uyo ni kirofa. Niyo mpamvu rero ucusanga abamenyesha bacu ati rero hako badufata uko reka rero tuze turabihoza dukora n'ubishatse. Yemwo uwo ni kijuju n'umujinga ni kirofa kuko kandi ntibakorana n'ushaka oyaye ahubwo baca barondera ubundi bakaca bahura n'ubishaka bakaca bakora. Nyuma murabaze bakorana n'ubushaka kugira ngo tugere imbere y'ikisha kimbabaza wa undi yanse emission ni wagaro akavuga ngo ntibari ko bahereza ama emission ngo bari ko arabagarako ngo bari ko batera umutima mubi. Sinibaza sivyo uri side ndisi sawa PLATA reka ivyo tuvyihoze ariko abo vyega ababikora ndazi ko PLATA ntavyo akora uko je twaraganiriye n'umuntu ari hambo kandi yatahura akazi k'umuntu ariko ababikora ndazi ko twahagarika tubumwe kugira ngo muze gutera imbere ko nico twahagurukiye ngo dukore. Jewe maze kurondera aba journaliste benshi bamfashe ku vya promotion, au contraire barangarako bakavyanka bakamfata nabi, nama nabivuze nama nabavuze amazina nama navyanditse nama ngize ngira byose. Je nta muntu ubu yazo mfata nabi mu mwuga wanje ndeke kumuvuga ko sinshaka kandi ko ikintu kinguma mu mutima. Narabaye no stress ubu nibereyeho neza tugende buke ndakubwira. Je nageze gusaba muri journaliste twa Jidika yari kiganiro wo kuri Colombe, nta musi ndegera ndamusaba iganiro nyankire. Uwo musi arambwira ati PLATA mfise abantu benshi kuri programme indwi zibiri. Telefona umujournaliste akiriza nimero z'umujournaliste twa Juste Gaël. Umubwira uti bana jewe ndashaka emission y'ijidi yambye ko atamwanya afise agushire kuko we ndabona ntaba invite benshi afise. Ndamuramutsa bite urakomeye ya mucubero cyanyu ku mwanya wanyu nasabye ikiganiro niba byoshoboka ndafise ikintu nshaka gushira ku mugaragaro. Arambwira ati cette semaine nta mwanya afise. Nambwira nta kibazo next week nayo nta mwanya afise. Ambwira ati nyuma y'ukwezi nta mwanya afise. Okay basi nyuma y'amezi abiri acanyishura ijambo rivuga ngo reka kumvuruga reka kungora nta mwanya afise wo kuguha ikiganiro. Avyumva navyo ndabivuze ndabimwibukije nta nivyo kwibuka ivyo kandi biri mu bintu tunahuye kuko byarambabaje. Twarigeze no guhura mu ijoro ndi kumwe na Willy Etoile du Centre duhura n'uwo mu journaliste nyene yitwa Juste Gaël. Nzabona imbere yo kumuramutsa abiri yaraswe no gupfukama nyakubaha nyakugira Imana umusani twemera. Wiraca aramubwira jewe byaraheze nikorera ubundi buzi ahubwo ivyo ngiriye jewe bigirira uyu niwo muririmbyi bariko barakora ubu bariko bagira ibintu.
acara bifutanganye n'ukuntu tugiye biracara ambwira wabona none aguhoye iki nkajye kungira ibintu habijya mu maso yawe kubera iki wono wa mbere uwa kabiri je ndakunda kumviriza amaradiyo sometime ibiganiro by'abaririmbyi kugira amenye umuririmbyi ari ku mwanya amenye indirimbo zasohotse na gute umujournaliste yitwa Edison wo kuri Radio Culture baramutelefona mu kiganiro aroe turakeneye kumenya amakuru y'umuririmbyi King Plata kandi turagusavye umutumire mu kiganiro tumwumve turamukumbuye tumenye nabishasha byiwe cyane mu telefone ambwira bro numvise bagutelefona kuba nkeneye mu kiganiro none mpangira umunsi ngo wewe nakubwiye utanga amafaranga kugira nzo sinda kugirira promotion waravyanse ambwira none ko bakunsavye cisha basi niryo rimwe uwo muntu canka abo bantu bakunsavye babe satisfait arambwira ati kubera utakoze ivyo twavuganye kubera utarisha amafaranga nakubwiye ntuzokwihende unsaba ikiganiro aho ni kwiradi acaja gukorera muri Neosel TV umukameraman wiwe n'umugenzi yitwa Arkeni twarakorana ibintu yankorera ibintu by'amafoto amavideo n'ibindi ndamubwira nti uye ko mwatupu waronse akazi rero nsabira ikiganiro kuri TV online ngo bana ngo je naramubwiye Edison tuze kugirisha ikiganiro yaravyanse yavuze ati wewe nta views wotwongereza nta na commentaire woduha nta na kimwe wodufasha turiko turondera abastare bakomakomeye babizi bafise amakuru bafise n'ibikorwa byinshi nibo dushaka niko yambwiye ngo bana ngo wewe rero kugishiganiro biragoye ndavuga none abo bastare bakomakomeye ayo viewers canke izo comment canke ivyo bindi ashaka ni ibiki ashatse kuvuga yuko ndi mu upcoming ndi mu underground ashatse kuvuga ko ntari umusani avyumva umunsi umwe arambwira Plata mugaje birambabaje kubona naronse akazi kandi akazi ko kugupromotinga amasinda bigukorera basi tuzogira ikiganiro par surprise je nzoze ngahi wawe je ndamubesha Edison ndamubwire yuko ndahana ze tugira ikiganiro cyasanga ni wewe turabikoyo kwanka ugikora ndamubwira bro acara telefone nyene narabimbwiye namubwira wapi ntibikunda ntibishobora gukunda gutyo kuko yaciye telefone ngo bro uri none tugira ikiganiro nko 30 minutes ndagusanga amubwira abandi bababwira 2 jours avant 1 jour avant cyangwa amasaha atandatu wewe ungire surprise ya 30 minutes wari gupfumuza basi ntabizi nkaca mvuga ko yavuga ngo kuvumbura ngo yae ngo urabona ni kubera nyene urazi ko yari yavyanse kugisha iganiro niyo mpamvu nabwiya wapi okay basi munsangi Bugarama tukikore ndiko ndaduga igitega ncanururuka hama dukora ikiganiro ngo nguri kure bro nabwiya yego nundi munsi ushaka kungirisha iganiro na Edison muzobimbwire bien avant ngo bana ngo yaranse kabisa ngo nta kiganiro yoguha avyumva ubundi mu journaliste jewe narahuye n'umuntu mwijoro arambwira ati je ndafise TV online nshaka dukirana ikiganiro yari umukobwa yitwa Lilishu kuri Buja FM tamuye nimero arambwira nzogusaba rendez-vous dukora ikiganiro sawa umunsi umwe haize nka insomene abona aranyandikiye ngo bana ngufise indirimbo nziza nako ndazumviriza kuri YouTube ni nziza kandi nasabye kuri radio bavuze indirimbo yawe imwe nayikunze yitwa Kazuba acaranyumvisha n'ama audio mugabo rero acaraza bukiye turakora ikiganiro bukiye bwaho ari muhira aca telefone mu journaliste ari kuri ntuze kuri muri cabine aramubwira ati ndashaka kuri kuravuza indirimbo z'abarundi mvugiriza indirimbo ya Plata yitwa Kazuba wa mu journaliste acaramubwira nti sinovuza indirimbo ntazi kandi ntarigera mvuza kandi sinovuza umuririmbyi ntazi ambwira vuza indirimbo ya Plata King Plata yitwa gutya arambwira ati iyo ndirimbo ntayo ndumva kandi ntayo nshobora kuvuza iri kuri YouTube arambwira ati oya sindayizi uwo journaliste yitwa La Vista
La vista la vista none nka vista turahura tukaramukanya tukavugana ntazi indirimbo ntazi ibikorwa byanje c'est quoi ça ni wa mutima mubi ya mitima icafuye ndikunda kubwira ituma tudatera imbere tuzoguma tura aha nyine Plata pole sana ejo canke hirya yejo nkazokora ikintu ukaca usanga ubundi mumenyesha makuru wo kuri Nderagakura wo kuri RFM wo kuri RTNB wo kuri Humuriza wo kuri araronsa makuru meza y'igikorwa cizana koze kandi kaca kigira ico gikoze mu gihugu nzobabona bapostiga ku mastati bandika ama news bagira gute yanzira nabasaba yanzira twama tubasaba yaba jewe yaba nabandi baririmvyi we iyumvire nk'umujournaliste yanka kwakira indirimbo yo muririmvyi ngo kubera ari jewe nayikoze ngo kandi kubera ntamuha amafaranga ntamuhemba ngo kubera ntamuha amafaranga ya promotion ngo akaca afata decision kutazovuza indirimbo irimo logo ya studio yanje ngo kubera ngo ndingumi none waravugije warankoreye hama umutima wanje wanke kuza kukubwira bro urankorira akazi merci beaucoup ifana ngiyi canke ngo twicare tuyagire twumve ingene twokora warabikoze ntavyo wakoze cemperuka kera baratuvuza gushika naho twumva isoni nkaba oblige jeje nyine kuja kurondera uwo muntu ebana urakora cyane urankorera cyane kandi si jeje nyine udukorera twese mugabo bandanya kaca nigira byaradufashije na niyo mpamvu gushika no mwanya naho ntumvikana ariko rijya zina ritafuditse kubera twahuye n'abagira neza aba journaliste bazi ico bakora nubu barahari abazi ico bariko bakora barahari ariko bamwe bariko baronona umwuga bihaye wo kumenyesha umunyamuziki n'umuziki. Ego pole sana brother ndumva yuko washiye mu bihe bigoye ariko ni bimwe mu bintu vyubaka umuntu bigatuma agira umutima ukomeye ukuvuga ati nanje nkeneye gukora ndamwereka yuko inzira yanyimye atari yari gutuma nshika. So abantu babikora bino bintu vraiment je ndasavye nanje nk'umumenyesha makuru mugenzi wanyu twagurutse ngo dufashe buri muntu wese twagurutse kugira ngo tukorere neza impano za buri muntu rero iyo turiko turakora ibintu nk'ivyo nya sinumva ko ari ibintu vyotuma umuzi gutera imbere brother je ikintu cyambere nashaka ndagushimira kabisa ku mwanya wampaye ibintu vy'amateka merci beaucoup ariko nshaka tubwira abakunzi b'umuziki ndi imbere yuko turangiza Plata tumwitege kuri video ryari kuko kwareka akora ama audio yonyene video nagiye kuvugana n'umu director arambwira ati video yawe ishaka iki donc ni isabwa budget nini cyane acarambwira nti tekana tekereza turondera uburyo kuko yaciye ambwira ati uzozana ubwo ufise naje wishire mu ubwo mfise hama ndabigukorera ni video ya donc indirimbo iri muri programme yo gukorerwa video niyo naririmbye je nyene yaraharuye acasanga iguye hafi mu ma 2,500,000 kugira yitwe ko ari video mugabo ndashwa arambwira nti nimba ufise yindi ndirimbo yoroshe itagoye gukora turashobora kuba turayikora hama mugabo iyo yindi canke ureke kwanza niyo yindi uyireke ayo mafaranga yo gusha kuri iyo yindi yabike na jewe ndonse nzokubwira ati twaronse uko hama dukora ikintu ciza ushobora no gupresenta imbere y'abantu bakavuga bati ya myaka 5 canke ya myaka 2 yari mu gacerere aduhaye ikintu ciza gisukuye. Ego coming soon ya Plata na Frima Boy tuite gitari kizingahe? Frima n'umuntu umwumvisa hari wenyene cyangwa unyumvisa hondi umengo turabansi cyane umengo turankana cyane kabisa. Uravye muri rya groupe yiwe ninjiyemwo ndabitoba ndavyonona sana ukacumeye ngo turankana urunuka orke n'umuntu kubganje ndibaza nahari niko avuga n'umuntu yugurutse azi ivyo akora azi ivyo arondera oya n'umuntu ari honnête kuntu nyene n'umuntu yugurutse
azi icyo ashaka mu kurondera izina mu kurondera uburyo mu kurondera nyene kuba umusitare warazi kumaze kuba umusitare ni vyinshi ucuronka naho kenshi tubironka turushe tubironka dutevye ariko nimba irya ndirimbo ejo canke hirya ejo nabonye amakava abantu benshi bayashira ku ma statut bayapostinga bagira gute ari mu bantu twakoranye collabo akacanyereka ko bifitiye mwishaka kandi ko yarabyifuza cyane rwose nubu ndibaza indirimbo ni gwanje izoja kuri channel yanje ariko womenya yuko ari we afise uruhusha canke asabwa kumbwira rero bro yishireko yego akajambo kamwe kanyuma wobwira abakunzi b'umuziki ndone ndetse n'abakunzi ba Ndati bakwa badukurikirana na kahe Plata ku bakunzi ba Indundi Music disons ku bakunzi ba b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi ba Ndaha TV yesaye kimwe no basaba tugira urukundo tuje hamwe twunga ubumwe kuko umuririmbyi wenyene ntacyo yoshobora Ndaha TV yonyene ntacyo yoshobora jeje nyene ntacyo noshobora ariko tugiye hamwe turashobora kandi turashobora gukora ikintu kinini kikagira icyo kitumariye yaba ngaha mu gihugu cyacu yaba no hanze y'igihugu kwisi yose Uburundi bukamenyekana biciye kuri jewe wewe Ndaha TV n'ayandi ma TV ya radio n'abandi bose bakunzi b'umuziki ndundi abakunzi bose b'umunyamuziki w'umurundi Plata ariko je sinogenda ntagusavye ko kwikora mu gahogo nk'umuririmbyi kabisa bombe ko nyene naciye muri nakayisanzwe ndi muri studio foko akajuka maza nkakumva ka Plata hii ni yako we shabiki wangu unapenda vyangu na muziki wangu tangu nafanya kazi yangu uko nyuma yangu maisha ni ya Mungu I don't care wanaonibania riziki yangu hakuna wakuzuia maana we unachonipatia pendo lako linatuma naendelea I will never let you down vitu moto moto utoishiwa ham Mbo ndi mojenza kuyigura ndayisohesha warayisohesha ngisharaheza aciwe bitu Yes bakunzi ba Ndati TV nko mwibona ko na King Plata atwiganiye byinshi bitagahinda ariko vyigishe buri muntu wese yakara dukurikirana kuko tuko turakorera umuziki ndundi tuko turakora kugira ngo ducingiza abandi Elma Love mwarimo kubisanzwe gukora subscribe like share na comment kuri Ndati TV ngo mubandanye muronka notifications ibiganiro vyacu mugume muri kumwanya murakoze cyane